aho twaciye mu bibanza bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura ahari ko hakorerwa ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kwiga mu mashuri y'inyuma y'ishure shingiro aho ni nko kuri lycée Sainte Famille ya Kinama. Ikibazo cariko kigenda neza kikaba catanguye igihe cy'isaha 3:30 ku banyeshure amajana 242 bari bitezwe, amajana 239 nibo bari baje gukora ico kibazo, batatu muri bo bari basivye kumvo zuko bari basanzwe barahevye ishure. Eka no kwishure rya ETS Kamenge wararongoye ico kibanza uwo nawe akaba ari Ndayisenga Emmanuel avuga ko ico kibazo cakozwe atangorane nubwo hibonekeje utunenge tumwe tumwe. Hano kwino centre novuga ko ikibazo kiriko kiragenda neza, ariko guhera mu ntango hariho novuga utugorane duto twagiye turibonekeza. Aha novuga tukija kwakira ikibazo aho twabwiza kugitora muri RPP twacakiriye, ariko harabaha akagorane gatoyi cyuko abapolisi batevye gatoyi bituma tuvayo dutevye gato. Hanyuma bivanye n'ukuntu byatunganijwe kandi hariho n'uwundi mwanya wagiye uratakara kuko jewe nka president w'iyi centre nije nabwirizwa kugenda ndahitaniza ibibazo ku yandi masantre hanovuga nka lycée d'excellence Ngagara, nka lycée SOS, hanyuma ncampereza ngaha nyene turiko turakorera. Kindi novuga nyamukuru nuko kwino centre hari ko harakorera abanyeshuri benshi cyane tugereranije no ku yandi masantre aho twari twiteze abanyeshure bashika ku majana 455, ariko abo bose rero tumaze guhamagara mu cyangwa ko byatwaye n'umwanya muremure hashoboye kwibonekeza abashika 16 batashoboye kuza gukora ikibazo bivuye ku mvo zinyuranye, bivanye n'ibyo twabwiwe n'abayobozi yuko bamwe bahevye abandi nabo birukanye bivanye n'amakosa bagiye barakora. No kuvuga ko rero ivyo byose byaciye bituma tuza gutangura ikibazo dutevye gato aho batanguye gukora isaha 3:33. Muri rusangi novuga yuko biriko biragenda neza. Abanyeshure twabahaye impanuro imbere yuko ikibazo gitangura gushika kuno munota nta munyeshure turafata yatrishije, kandi turiko turanitegereza turabona yuko abayobozi bari babateguye neza, biraboneka yuko baje bitunganije no kwimwesha bimwesheje. Nayo kuri lycée municipale Rohero riri muri commune y'Indero ya Mukaza igihe twashika twasaza ico kibazo gihejeje gukogwa. Wararongoye ico kibanza Nsengiyumva Nestor avuga ko muri rusangi ikibazo cagenze neza atangorane zibonekeje keretse abanyeshure baje gukora ico kibazo batimosheje imishatsi, akaba yaciye abasaba kuzogaruka ku munsi wejo yimosheje. Novuga yuko nta ngorane ndende zibonekeje kwa ino shure, wanashima nta nizo kuko abana batonze kandi bakoze ikibazo neza, nta busuma bwahabaye, nta bashwanye bahabaye, baba abo twafadikanya kucungera abo bana ariko barakora bashitse ku mwanya, nabo nyene igikorwa bagikoze neza kuko musanze bariko baregeranya impapuro z'abahejeje gukoresha. Uretse gusa yuko sineha kwivuga mu ndero, murazi ko abana bamwe biga ari uko bimosheje imishatsi. Rero hariho abana twabonye batonze bafise imishatsi kandi itari mike bateza kuyimosha. Muri ico gihe kubera ko nkeka abayobozi babo batari babateguye twabarekuriye barakora, mugabo tubategeka yuko ku munsi wejo bazokwitaba ngaha gukora ikibazo ari uko bimosheje.